Aja mwana wa data mwebwe n'ubundi ndakubwiza ukuri kuko burya mwe muri abagabo nkanje dusangiye gupfa no gukira kandi naho nopfa nimwe muzompamba none rero reka ndababwiza ukuri mubwire cameraman azimye iyo kamera kugira ngo ndababwire ukuri ivyanje ntimuze mu bitware hejuru ku marezo sosiyo yanyu ngo muzoze kumaramaza. Beni zimisha yazimije Beni zimisha mama ya mugenzi ntaje ndi mu ngorane zikomeye zimwe zitagira uko zivuza umutima mumbwira ngo ndabivuga ubundi ngo ndabihore oya bivuge ugwaye ingwara arayirata muvandi urumva rero mugenzi nkuko muri abahungu nkanje iki kibazo nawe kizogushikira gusa ntontwenge rero jewe ndi mu ngorane zikomeye kandi zihambaye kandi sinitse ko zonshikira kuvuga sha jewe ari nkundanye n'umudemo kandi uwo mudemo vraiment naramukunda mugabo uko kumukunda k'umudemo ni bimwe by'iwacu muhungu by'imisore tuvuga ngo nyene tube turinezereza cyo mudemo rero naramukunda nyene kugira nyene zendigirira moya mbiri ariko we uwo mudemo we yari seriye kandi rero nicatumye je ndavyiyumvira uko nuko burya nabona nabi wabo bamfata nabi bakansuzugura je namukunda vya vrai mugabo rero uwo mudemo yacaza mu nyuma mbwira yuko afise inda ndindira gato uwo mudemo maze kuba afise inda haramba ngo sheri ngo je ndafise inda yawe nanda ngene bamfata nabi mubi wabo ndavuga ati nanje reka ndamukomesha namugati je iyo ndaje ntayo nemera siye wanje kuko sije nagutanguye je nyene kuko naciye naho abandi baciye ndavuga no menya gute ko atawundi nyuma yanje haciye naho ngati baca mu bajya mwatanguranye bose uzababwira ntuzobura mweneyo iyo siye wanje hama rero mwana wa mama mugabo namakenga sivyo nzi neza hama rero acambwira ngo iyindura yihakanye navuga ati sigwanje twarahiyo jana utamena hama rero acambwira ko yihakanye wewe uzondondera utambona kandi wewe uzondondera bakunzi ba INYISHU media muri fresh muri good soje meze neza cyane ndakomeye ndashima Imana ndashima Uwiteka namwe ndibaza murameze neza cyane aho muri hose ndazi mwibeshi mudukurikirana mutari mu Burundi mu bihugu bitandukanye mubandanye mudushigikira mukurikirana ibiganiro by'iwacu turabakunda cyane so rero je ndamutse nzangaha anya nibwo mumva ndiko ndakoresha murare iyi murare vraiment siyo kubera ngaha anya numvise ibintu by'agatangaza cyane aho habonetse umusore wacu umusore afise imbanyi uwo musore rero ntituzi ukuntu vyagenze kuko ni ryambere ivyo bintu je ndavyumvise kuva mu myaka yanje fise aho muhungu ashobora gutwara imbanyi rero cameraman wanje twashitse ku rupanga bako cyo gituma nayo mbanje kwanza gupresenta kugira cameraman wanje tujane ibiza kubera mu rupangu vyose bashe kubikurikirana atakintu na kimwe kibacitse cameraman twoshobora kuyinjira indani tukaraba umuvandimwe wacu tukamubaza akaduha makuru akatubarira ukuntu vyo byagenze aho muhungu asigaye atwara imbanyi cameraman ukwe pore tugiriwe n'amahigwe menshi cyane dusanze aryamye hano ariko je mbona menga nagatangaza ku musaza umeze neza salamu urakomeye kuri ndashima none ibi ni biki shangize imisi ndi ku rugendo mpungu habeje bakunzi banyinshi meza je ngo mbamanze nicare ngaha anye nubwo ndabona nta ntebe nyinshi zihari ndabukuntu no hicara none agatebe kawe ni akazina kawe bakwita gute jewe ngo bisanzwe nitwa WACAWASEME none WACAWASEME iki kigopo kiri ngaha anye kimwe ibintu menga nibizi bimeze ukuntu n'iciki urumva ryari nari nayafashe ndi safari rero nari ngize imisi ndi yo mu Cibitoke ca Rugombo
gushika ngaho i Bujumbura nashitse nyene numva vyanse numva nyene ibintu bimfata nyene mu nda nca ngoma ncira cane umucira cane ariko je WACAWASEME menyereye abantu baguma bacira cane bazana ibintu bimeze nkuko unye vy'ibite bimeze nkuko unye ari abantu basanzwe bari mu gasamo akunze INYISHU media no mu gasamo ndi umuntu umugabo umusore nkanje mubogare nkajega naha mbona ngwaye banzo ndabe kwanzo mbona Cenda kubona ndabona ibintu bimeze neza uruzuye umuntu w'umushinga ntaye nyene yuzuye ariko je mbona menga ibi bintu nibimenyetso mu bintu bimwe by'abantu usanga bafise imbanyi oya ivyo bishikira abagore je umuntu w'umugabo nkanje atuka umujene ariko WACAWASEME nubwo uri kurashaka kuduhishahisha ducisha hirya nino twege kugira dushike ngaha anye twayituje dufise amakuru avuga yuko wewe bufise imbanyi WACAWASEME babahenze muraba ngirano yundi kandi n'ukuntu tukubona biragaragara neza cameraman cisha ngaha kamera biragaragara neza biboneka we koba ufise imbanyi nimba atari imbanyi ko barakagwara kaye wo bufise je nibaza ko ari inzoka inda yuzuye mugabo n'inzoka ntavyo ari imbanyi warabonye umugabo agira imbanyi hari igitereko abagabo bagira nta gitereka abagabo bagira kandi abantu bagwaye inzoka ntabwo baguma baciragura noneho bo waragiye kwa muganga basi bakaguha marbendazole shana nagiye bansavye kuja muri ecography nanje kuja muri ecography nyene manye mwumengano bigira ibintu mundi mwanya bireka gufata imiti naciye ngenda kuri farumasi ngura imiti y'inzoka niyo ndiko ndamira none iyo miti uri kurafata y'inzoka wumva gufitiye akamaro gushikiza isaha wumva mu mubiri bibandanya bigenda gute wapi mugenzi kunza INYISHU media je umuntu ariko WACAWASEME kandi kibazo rero igitwa nibaza ko ari malaria no gukanyana mvimbeho iri kwiraza urabona ko nifutse ariko WACAWASEME nubwo ushaka kuduhisha cane hajya uwugwaye ingwara arayirata hari aho twogufasha nka twebwe nka INYISHU media kuba twaramutse tuza hano tukaza tukakugendera ngaha ku rugo usanzwe ubako tuba dufise impamvu tuba dufise n'akantu k'urukundo ko gushaka kumenya koko urya muntu hari muri zingorane twozimukuramo gute urya muntu ubona twumufasha gute WACAWASEME wo tubwiza ukuri waragiye kwa muganga barakubarira katangwara nimwe usanzwe ufise y'inzoka bakurungika muri ecography ne muri ecography dusanzwe hakunze kuja y'abantu bagimeze gute bibungenze WACAWASEME tubwiza ukuri nimba ari umwana ari munda tumenye uburyo twovyakiramwo n'abakunzi ba INYISHU media bamenye nigiki bogufasha je nta mwana yoba munda kuko nta magabo atwaye nabwo je nibaza kuko byari nk'ibintu nyene by'ibituma no gucyo nyene sinzi ibyo no banarasimvye yo narindi ahandi ho je ntandano bagira vraiment yoba yaciye hehe no yivyara bigenze gute oya ntandano wogira ahubwo no kugwara nyene bisanzwe kugwara bisanzwe sije yo murabona ko ngwaye akunze ba INYISHU media murabone iki kintu cuzuye amate aguma aciragura agasamo kamufashe nubwo atari karashaka kutubwiza ukuri kafise imbanyi ariko biragaragara neza WACAWASEME tubwiza ukuri hoba basi hoba hariho basi umuntu yoba yarakuroze basi mu miryango y'iwanyu canke wowe ufitiye amafaranga bigaheza bikakugendera uko oya nta denifise ntaboze je nabumwe ndiko ndikeka oya nibaza nyene yuko uburozi ahubwo ne wandi ko ndikeka iyo no banaragiye ariko mu byinda byo sibyo none iyo wagiye hoho ubwo rugendo wari warubwiyeko wari ku kazi byari bimeze gute oya iryo nibanga gusa menya ko iyo narindi nari nyene nibyo narimwe n'ibyo wanje singoma ngo mumenye byose ariko ico bamenya nuko gusa ngwaye yego none ugwaye ingwara nyabaki WACAWASEME ndamenya byashika nyene aronka amahera nzobimenya nashika muri ecography kuko niko bambariye none nk'ubu basi nk'umuntu ashatse kugufasha nko kuvuga nta n'amahera ufise umuntu yo gufasha gute udashaka kutubwiza ukuri tukamenya neza WACAWASEME aha twe dufise abavyeyi benshi ngaha anye bazi abantu bafise imbanyi ibimenyetso byabo WACAWASEME nimba ugwaye ingwara ntuyinegrije hari gihe usanga ari ingwara igiye kukuzanira akandi kantu turaza gutuma ndaho wihangane sha wihangane canke wigire hakiri kare nakubundi je narinzi nguje kubondaba nk'umugenzi
canke nk'abantu bafise urukundo rw'umuntu none urumva wowe sinzi ivyakuzanye niwigire nta kundi ariko waca je naje ngaha kukuraba nk'abagenzi nyene nk'uko bivuze ariko je nshaka kumbwiza ukuri waca waseme ntidushake kuja hirya nino iki niki tubwiza ukuri waca waseme n'imbanyi ufise oya simbanyi nta mugabo agira imbanyi nakubwiye no kumererwa nabi nyine uraza umubiri urahinduka kandi ibihe biha ibindi umubiri ukaza ajya mwana wa data mwebwe n'ubundi ndakubwiza ukuri kuko mujya mwemura abagabo nkanje dusangiye gupfa no gukira kandi naho nopfa nimwe muzompamba none rero reka ndababwiza ukuri mubwire kameramani azimye iyo kamera kugira ngo ndababwire ukuri ivyanje ntimuze mu bitware hejuru ku marezo sosiyo yanyu ngo muzoze kumaramaza Beni zimisha yazimije Beni zimisha mama re mugenzi ntaje ndi mu ngorane zikomeye zimwe zitagira uko zivuze umutima mumbwira ngo ndabivuga ubundi ngo ndabihore oya bivuge ugwaye ingwara arayirata muvandi urumva rero mugenzi nkuko muri abahungu nkanje iki kibazo nawe kizogushikira gusa ntontwenge rero jewe ndi mu ngorane zikomeye kandi zihambaye kandi sinitse ko zonshikira kuvuga sha jewe ari nkundanye n'umudemo kandi uwo mudemo vraiment naramukunda mugabo uko kumukunda kumudemo ni bimwe by'iwacu muhungu by'imisore tuvuga ngo nyene tube turinezereza cyo mudemo rero naramukunda nyene kugira nyene zendigirira moya mbiri ariko wewe mudemo we yari seriye kandi rero nicatumye je ndavyiyumvira uko nuko burya nabona nabi wabo bamfata nabi bakansuzugura je naramukunda vya vrai mugabo rero uwo mudemo yacaza mu nyuma ambwira yuko afise inda ndindira gato uwo mudemo amaze kuba afise inda arambwira ngo sheri ngo je ndafise inda yawe nanje ndabe ngene bamfata nabi mubi wabo ndavuga ati nanje reka ndamukomeshe namubwira ati jiyo ndaje ntayo nemera siye wanje kuko sije nagutanguye jenyene kuko naciye naho abandi baciye ndavuga nomenya gute watawundi nyuma yanje haciye nawe ngati baca mu bajya mwatanguranye bose uzababwira ntuzobura mweneyo iyo siye wanje hama rero mwana wa mama mugabo namakenga sivyo nzi neza hama rero acambwira ngo yindura yihakanye namubwira ati sigwanje twarahiyo jana utamena hama rero acambwira ko yihakanye wewe uzondondera utambona kandi uzondondera unsaba imbabazi jewe ndazi hari ico ugiye kubona wewe nyene uzondondera je nibaza nyene ni ibintu vy'imikango naye namubwira ati toka jana twarutamena je ntunkange j'ivyo maze kubona ni vyinshi rero muhungu ndatanguye burya mpinga ngo nta burozi buba ndatanguye kubibona burabaho kweri sinzi ko yoba araciye andogesha sinzi inyanda yiwe ko ariyo yoba yarandungikiye iwanje ivyo navyo ndavyumva biba muri Kongo mu Burundi ntabibaho ubukanyanyanya numva ubwoba kweri gusa n'uwo mukobwa nk'ubu tugiye kumurondera twomusanga hehe nk'iwabo tugiyeyo rega twoshobora kugenda tukamuyagisha ntitwokwemera rega ko umusore wacu vyoba bimeze ukunye dushobora kugenda tukamuyagisha tukamubarira basi ko wemeye amakosa basi kugeza izisaha basi wemera iyonda sha nukuvuga woba mfashije ahubwo woba mfashije nivyo abangombwa no guha nimero yiwe kaza ko mundonerera aba mu Ngagara ni yarasanzwe aba yaba urazi kandi abanyengagara barishima ni aba waca waseme je ndumva rero ni ngorane ibintu vy'iwawe nubwo ari washatse kubiduhisha kameramani yazimije kamera aha ntibiri kuri kamera nta niyo mpamvu nawe nabikubwiye iyo yatazimije nabyo nari kuvuga n'umuntu ari kukubwira buryo umuhungu afuba ubundi ahamba ubundi n'ukuri
sinari kuguhisha gusa ibintu by'iwanje shishaka ko byamamakara. tugushimire cyane rero WACAWASEME kuri aka kanya uduhaye ko kuyaga nawe kumbure tuzogaruka kandi tubashe kuyabandanya tuyaga nawe ntitwoca tuvuga ngo tuguhebe ukunyene tuzoguma tuza turabe uko ibihe bigenda. Murakoze cyane. Namwe murakoze ndabashimiye mwavuze ko murabamenyesha amakuru dukorera muri INYISHU media yego nanje rinazokira caye nkabona ko ibintu bigenze ntapfuye nanze nzoshingira nta bandi mvuge ko INYISHU media yamfashije byinshi kubera aha hantu ngeze mbona yuko ari Imana n'abagenzi. Murakoze cyane WACAWASEME twoshobora kugenda kuko twari duciye ngaha anye twari dufise n'indi mirimo tugiyemwo ariko rero urageramiwe mama yangu jewe bigenda gwaye Renzo ubona umuntu w'umugabo aryamye nk'aya masaha camenya ko kabaye kaba kanyanya umusore nkanje yakweri kaba kabaye